blanc. Bora bize ko avumbu. Napigwa vumbua moya mbaya. Pas méchant. Rikodi ya umuoni kule mesha. Ivyo bagufatiye navyo ndivyo bagufashe mwe sinzi ivyo bakobagije. Nuwavuga na opeje navuga n'umucamanza. Navyo nkeneye kumenya. Ivyo abatacho bazi bamwe bafise ivyo biyumvira ibi nibi. Ubutumwa aho bahereza ku buryo atogira nuwonyerera asange ahonyoye nkaho wahonyoye. Bon, cyane na mbere nko nababwiye Landry Promoter ngo ingo yabivuze ndabimwemerera nko yabivuze. Landry Promoter byarashitse Pateri yaranyigarana yambwiye yuko ari wavumbura abantu rero niko ndimvira ingene mpava ninjira ngaha mu bitaro na kamera mugabo areka mbana ndamutelefone numve ko ari ko ndamuhende numve ko yosohoka kuko mu bitaro kunjira na kamera nibiyashe kunjira na kamera mu bitaro vraiment ndabizi ko bitemewe n'amategeko mugabo icyo ndicho ndashaka kumutelefona agasohoka nkamuhenda yuko nahibagiye naza hariho mwe gusa mugumane uso ni Landry Promoter umwe yavugira ku kinyamakuru cyitwa Siren Vibe yuko ari yazanye ibyo kuvumbura ngo ndamutelefona mwe mugume tu muri tight ko ndamutelefona kama unaona wanashaka kuitaba wewe Landry okay Landry vipi vipi nonega bro man jendi ngaha iko imbere y'umuryango nanje gukuraba ngwe basunichukue basi sawa orote kuda niko gwanga siyose mumdogo akana umwa niko hapa mbele ya murango bana why bro why kabisa sawa so bakunzi ba project ide ko mubona na hanyene turi hai na muteye kode mwebu tubakie tu hapo atakuya tu gonga mu kigo cy'abandi tunohinja na kamera mwazo ngana kamera mu bitaro makosa sema ore mwone nenda kwa kule nenda kule so bakunzi ba project uko bakunzi ba project zeze ko ibona ndamubonye Landry Promoter wewe muweka iteke na kima tu ana na kimwe ati ndamubona arakuye araje vipi wewe nakutelefoni ndako ya kondi ngaha ndio sisi leo kweli man sisi Karagwa hivi Karagwa mwisho vipi sasa baba simbizi mweze fresh no fresh man nani mimi simishi blanc bora bize kwa vumbu napigwa vumbua moya mbaya pas méchant Rikodi ya umuoni kule mesha. Yani hapa kisha mbia renge wazanye ibyo kuvumbura rero. Nye twivugira ngabe bajura kumviza kwa simbiza ndabwiye. Hapa ni mbeo bitara sawa basi. Kwa muganga. Ari kwa muganga baba. Wapi sasa unjua najua hizi yangu. Unjua najua hizi yangu. Pale sio kwa mganga pale mbele pale.
si fresh ya wewe wagiye ukubwira zigira ngome mbe burya bukome na kaya gashasha ndakunda kubwira bla si fresh man si fresh ya bona bon ona ngani aba bataxi vero muri abana ngene ngani sawa kuri gano mwibarabara kweli sasa tufanye ya niko turi mwisite none tubigenze gute ega mani turi mukamenga tufanye wayo nyano yubumbuye umuntu bivana naho mamu bazi basi kwabona neza basi arabona atari mu makonti arabona harabona kandi baza ku bintu bazimere fresh cameraman birabona nayo muramvumbuye rero usikata lakini atakimoa nize kutarakupa ndera kuri nimero yiwanje ndondera kuri nimero yiwanje kuri telefone kumusha telefone no kujya bakurunkiye indondeko telefone zigwaza kanseri popo telefone zigwaza kanseri imeze gute nega bro telefone zibiri te imeze gute no fresh man fresh na nuko mbi bwagiriza bagiriza ni bwagiriza Idrissa no safi meze neza meze fresh cameraman ni fresh meze neza ego meze gute meze fresh tu fresh sana tenda komeye kabisa wabonye ko je mvuma wazi ko je kera nabara nkoresha hashtag yitwa umuvumo 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 byanse nzobavuma Kiage twa navumbura nanjye razi ko ndumuvumbuze umva umviriza tukora ikiganiro yego ndabizi aturanya igatunga turiko turakora ikiganiro nyene no ikiganiro baziniga no kuganira kera je nkikivumbura bimwe wigarama yuko tutavumbura avuga ati byanse nzobavuma niyo mpamvu nari nahise nko kubavumbura sivyo kera tukivumbura abasani bari basigaye barabambaye ibirata kwa bazi ko umwanya umuntu aza kubagwako so nuko tutavyita kuvumbura wazenge terime itwa kuvumbura ni kwa Buyengero chambre 8 Kamenge nani wewe bon ndafatiriwe kidogo fresh mudadara nasa ungetia kwanza kidogo mode avion dakika ngapi tutufanye tumalize unabisikia mzee babu ungetupa kidogo mjua hata mimi masimu zote hapa nimetea mode avion unasikia sasa kila tukivumbura twavuga ati ko nzobavuma byanze wewe butawaje kumvumbura ubwira yuko nabaye mu mpimba naye mu mpimba none warabonye yuko bajaye mu mpimba ni he mu mpimba muri prison centrale warabonye ko abantu bose bajayo kandi bajayo byoroshe ibintu bisanzwe kandi navuga neza yuko yajya ni kwishuri babonye yuko atari igitutsi kubwira umuntu ngo wewe urazi ko aje kumvumbura uza unyagresa ngo nari mu mpimba kubaza ngo ni ibintu bya hatari banda kubwira Idrissa bon jisho kwa nakubwiye ko nagiye none igenda narakubagiti wahora mu mpimba naravye yakaye kumvo zigiye zitandukanye donc urumva wafunzwe kumvo zari zizwe zari zinyegeje urumva urazi ko wari wivye umuduga w'abandi je nta muduga nigeze niba narabikubwiye ko atamuduga nigeze ni umuntu uze wawe n'umukuze ndafise nimero yiwe imodoka story zose nenda zizi kandi narazimenye ubuhoho nzi byose neza ngene byagiye biraganye byagiye birakurikira urumva kiya gihe mbona shaka rino ngaho uzurashaka ngende umuvumbura ra ndabizi ko yaje ndabizi kanga uragenda mu video ndasaka video ndiko naramukamiye ari muri ya modoka nyene urumva kiya gihe nakubajije yuko donc ubaho rufunzwe bivanye nuko benshi donc batavyemera batari bazi neza ko wahora mugasho benshi barabizi ko bazi ko nakubwiye ko ntapfunzwe kubera ivy'imodoka wafunzwe byose intanduruko n'umuduga mugabe icyaha cyamfunze zarakwegana ivyo tubihariye ko urazi ko mwana urazi ko ari nawe wahora mu mpimba ari usanga bitavugwa mwana wahora mu mpimba ya nahora ku ishure warabonye bwagiriza ego ni cyaye kintu sometimes ushobora kumbaza ibindi atari ego basi si ibyo byahariya basi nta kintu bazi uzukumburayo basi nkumbura hariya apana gukumburayo uzukumburayo apana kuhakumbura nkumburayo
yabusa hano hose harabantu icyakuzanye ugira umpikiganiro donc waje kumbaza ibyo mumba cyangwa waje ikiganiro none bijanye n'akazi kanje akantu ne byose akazi kawe no kuja mu mimba mbaze okay mu kuja mu mimba ntiwagiye uzira akazi kawe kumenga ibyo mu mimba n'ibihwanye n'akazi kawe yego nari mu mimba kubera akazi none ndakubaje n'ibyo mu mimba none si iby'akazi none ga bro basi nta kintu wasuze ukumbura mu mimba basi kubyo kumva umengo wagenda kubona ko baramutse bon ndakundira inshuti ndakumbura inshuti twabanye hariya kandi namanagiyeyo atari nayo maze iminsi ndi mu bibazo bya sister kagwaye ngaha kagwari mu bitaro mpora nja kubaraba ko ndabakumbura cyane kubera ko twarabanye habanye neza ndazi nabo ko bankumbuye kandi ndabakumbuye cyane okay mugenzi wawe Derege yaragize press conference akivayo aragira n'impanuro atanze mugabo wewe umengo ntitwigize sinzi ngene byagenze waratashe umengo sijui birendeka gaje umengo none nta na message nayo warufise utanga kugira ngo kwa Derege abigenjeje bon ibya Derege n'ibya Derege ega mwese mufise ijambo rigera ku umviriza bon ndibaza si Derege yakubwiye ngo uje muri press conference yateguye wenyene ntari abaguhamagaye sivyo mukanya rabo baguhamagaye nibo bari babiteguye sivyo je ubwanje urazi yuko ntigaba kwanza urazi ko ndi muri Worklight TV yego ndabizi mbwana nakuvumbuye kandi barafise ingene babiteguye barafise shoko batavyifuje yuko haba ivyo bintu vy'ama press conference ariko basi niyo nanga je nishakira gusa ubutumwa wohereza kuko urazi ibyo wazize sindi ko ndabikubaza urazi ibyaha byawe uko muri bya nimome usigaye ziduka sivyo naguta ibyaha warabyongeyemo waranyigaramye sasa rero ikintu gihari basi uvuga tubikurikira kwibyo shaka message d'abord uko tugenda point par point beze kwanza ko nkeneye message wohereza abandi ko urazi ibyo wazize ibyo bagufatiye navyo ndivyo bagufashe mwe sinzi ibyo bakobagije nuwavuganye na OPG navuganye n'umucamanza navyo nkeneye kumenya abataco baziye bamwe bafise ibyo biyumvira ibi nibi ubutumwa aho bahereza ku buryo atogira n'uwonyerera asange ahonyoye nkawe wahonyoye bon cyane na mbere nko nababwiye Landry Promoter ngo ingo yabivuze ndabimwemerera nko yabivuze Landry Promoter byarashitse turafatwa bivanye n'amakosa tumaze safi n'amakosa shoko twarakoze ico gihe twaragiye ku ishure turakosorwa baratwereka hari amakosa twakoze navuga cyo turayabona turaheza turakosora mugabo uvuze ati ngo ubutumwa nshobora gutanga kurundi rwaruka rugenzanje kugira bizoshike ngo bagoma makosa nkayo naguciriyemo cyane mu makomantere nashaka wishure ba bantu nama nkunda kubona bavuga bati ubutusubirayo wo kurumesha makuru bon zanajya ushobora kuba ntari umwanya kuyasoma yose ari amakomantere akunda kuvuga ngo bazogusubizayo uravyo ngene abantu batahure message kugira bagutahure bon Idris mvyo ndakubwira nyumviriza neza nyumviriza urahazi ndibaza hari je ndahazi ndibaza ari kwishura ndahazi ndibaza yagize byose urahazi urabizi cyane na mbere kwanza target ya Landry Promoter nico Landry Promoter bayifuza kwanza gushikako muri bintu byose muko murabona turifuza yuko umuziki wacu cyanye uyo muntu wese afise icya donc uyo muntu wese afise impano abanyetala bose uravyumva yuko byo kubateza imbere mu bundi buryo abarundi batamenyereye biciye mu kundi kuntu urumva kandi umuntu kuvuga ati bucusubirayo ashobora kuvuga ati bucasubirayo gasanga ni wahantanze ko abizi yuko muhinga wa to turakora kandi uratwira ndi promoter kibazo na kimwe yegeragirana n'abantu nuriya abo dukorana ibiganiro twe turakora kandi tugakora neza atangorane ziba zirimo abavuga yuko ngo Landry Promoter ngo buca subirayo bashaka no kuhananga donc bashaka kunanga kabariho bagiye ariko sije ndabasabiye koseza cyane kandi Landry Promoter ameze neza akora neza Landry Promoter nta muntu numwe arengerera Landry Promoter n'umuntu novuga neza yuko nkora ikintu ubwanje donc mbashaka gukora kandi mbafise target
buri kiganiro cyose nkora kiba gifise ubutumwa buko burata donc kiba kiratanga yego bari ubutumwa niko natanga kandi ugerageje ugakurikirana ibiganiro nkora ukabiheza utaravye agace urabona neza meje ikiganiro ico nari nifuza gushikako. Landry wagarutse ufise inguvu nyinshi yego ni cyayi kintu kigutera uno mwete munini wa dufise icamena mbere kwanza gituma bon nama mfise umwete imisi yose icamena mbere kwanza ni kuri cya kivugo kwanza uzera ndipa mutatigera yibagira inyuma katigera nanirwa sinigera nanirwa mukaya ntigera nanirwa rero nigezwa kwereka abakunzi ba Waka Light TV ndetse n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ndetse n'abakunzi bakurikirana Landry Promoter ndetse n'abo bose bafise ibyo bajejwe mu buryo bwo kwiteza imbere ndavuga mu bintu bijanye n'ibintu bya talent kubereka neza yuko tutigeze ducika ingufu ahubwo twadukosa ariko twabonye turadukosora hama bica bituma donc tumaze kudukosora twongezako n'ubundi buhinga bushasha twari twize bwo gukora bica birahurira naho bica bizindi nguvu zishasha n'izindi nguvu zahora zimwe zo kutananirwa bica birahura byose bica bivamo ikibuye gikomeye. Umuzo wawe watahuwe gute? Icyo nakubwira kwanza nivuye kwanza nararyohewe cyane gose. Abo mwakorana bararirimbye bakubonye bakwakiriye gute? Ubona hari cyahindutse kuri wewe, ubona byariyongereye canke audience yawe yaragabanutse? Ego bon icyo navuga kwanza reka nkukumbaje ikibazo cyiza kwanza maze nshimire abaririmbyi bose muri rusangi simvuze ngo nuyu canke uyu nonga ndagushimira nawe kandi nawe jewe uri umuntu wamfasha rero ko wanyigarana ndacavuga wambajije kwanza kamanze kwanza waranyigarana yego ntacyo sawa yes kashimira abari muri rusangi guhera ku munsi wa mbere gusa ku munsi wa nyuma abaririmbyi bose barandavye ndi ari ahantu banyakiriye neza nakiriwe nk'umuntu yarafite cyagejwe muri Buja Forever nk'umuntu yarafite cyafagije umuziki ndundi muri rusangi kubera ko kandi kindi naco womenya abaririmbyi dukorana neza cyane nta audience yigeze igabanuka cyangwa ingiriki kuko ndashima n'Imana kubera ko navuye hariya bamaze gutahura neza na neza akazi kanje ngene gakogwa bamaze gutahura neza akamaro kiwanje mu byo nabakorera bamaze kubona neza vision yiwanje mu bikorwa byanje bya misi yose. Yego itariki 28 z'ukwindwi Fizo na Sadbi barahuriye kuri stage imwe bararirimba ni tariki 9 bazohura niyo ngoma ni yahe mpinduka kuko tugarutse mu 2011 harabaye ikintu nk'iki hagati ya Lolilo na Fizo ni mu mateka y'umuziki ubona yuko iyo tariki ishobora guhindura ari cyahe ikintu gishobora kuba tariki ya 9 février tariki 9 z'ukwa kabiri umwaka wa 2020 Fariaz na Sadbi bazura kuri stage ni El Clasico yani El Clasico abaririmbyi ubu kuri wewe ubona byo bimeze gute byo bari uko turavye gato rabaye Indoto Festival niho wari uri niho narindi kigero cha Bantu Boy niho wari ko inozenya uri kuraba ingene ibirori byagenze hamwe bagaca bagira ikintu kibahuza nkawe wayi muri ibyo birori byose ni cyahe ikintu ubona eske bo bari abantu bavuga bati duhomboke cyangwa eske wewe ni yahe sanamu uhereza iyo tariki? Yego icamena mbere ntabaye umuvugizi wa cyane papa nawe umuvugizi wa cyane sinjejwe nk'umusesanguzi wabonye ibintu mugabo ndazi neza ko Sadbi na Fariaz tawe bateguye kirori nabo n'abatumigwa byateguwe na Costa Beach para Costa Beach teguye ibyo bintu nabo n'abatumigwa abandi mugabo ngirekeje kuraba icaranze ibirori biheze ikintu cya mbere kwanza nkunda kandi naryohewe cyane ndetse ntera intege abaririmbyi bacu b'abarundi ni kubona kwanza dushaka kwinjira mu kirori c'ibihumbi 5 n'impinduka kwanza rikomeye mu muziki wacu Burundi imyaka yanyu bimwe bavuga ko bita kuvumbura urazi ko atakirori c'ibihumbi 5 cyaba mbwa no munsi yumva Sadbi arashaka gutegura ikirori mu kwinjira bakariya 5 Fariaz warayibonye ajya kuri Tokyo kwinjira ko byari ibihumbi bingahe ndibaza nawe niwo waru Sadbi na Fariaz bamaze guhurira kuri stage imwe hapo je ndifuza neza yuko kwanza VIP aro
vya privé ngani 10000. Okay. Ikintu mbona bizohindura mu muziki w'u Burundi urazi ko hari impari kwanza kwa bafana ngo bamwe bafana Sadbi n'abandi kandi barabire kuriwe je mbona kandi ibintu vyiza ni ibintu bizoza bibihesha ishema igihugu cyacu Burundi ndetse nakubutsa neza yuko na WCB Wasafi TV ba postinze no munsi ibijanye n'iyo El Clasico ya Lonef iyo Clasico ya Lonef bizoza Sadbi na Farias kandi azibizo ari ibintu vyiza bizoba donc bizo ni shusho nziza ku gihugu cyacu Burundi ko abantu bazi yuko Sadbi na Farias batora kuri stage ndetse ntumirira n'abakunzi ba Sadbi bihutire cyane kurondera agafaranga kugira itariki 9 bazoze gushigikira umuririmbyi wabo ndetse n'abakunzi ba Big Fizzo Mugani Desire bihutire kurondera agafaranga bakwije agafaranga baze gushigikira igikundiro Desideratus baze kumushigikira kugira abafana ba Sadbi n'abafana ba Farias bahurire hamwe n'abafana ba Landry Promoter tuzire rimwe kugira abaririmbyi bacu tubashigikire tubereke yuko ibyo bakora turi nyuma tubashigikiye ndazi tuzobikora kandi atamunyamahanga kubera arico kirori twavuga yuko ari cyambere kibaye officiel apa Indoto Festival akajambo kamwe kwitangaza makuru mu kurangiza kugira ico kirori gihabwa agaciro nituzomara amaye Yesu bamenyesha makuru bagenzi bacu muge mwese mufise ibyo mujejwe mu bijyanye no kumenyesha makuru ndabahamagariye kwitabira ndetse no kwitaba donc kwitabira kwanza akamo kuwateguye bijya bintu kuwateguye kirori cya Kizoba Lonef cha Sadbi na Big Farias ndetse nifuza neza yuko mu butumwa mwotanga mwoha ababumviriza ku radio no ku mateleviziyo yuko mutobaha ubutumwa buvuga neza yuko amafaranga 500 ari menshi canke ngo wazoba ari ibintu ngo vy'impari nyinshi zoba no mbabwire neza yuko ari kuri donc ari kuri ya ngendo yo kuduza umuziki wacu muri sangi muto akadugana mukuru muto kadugana mukuru akadugana muto bose twabona hajya ni naho n'abandi baririmbyi bakiri hasi bakiduga bazobonera akarorero babona ati ebana baririmbyi bacu bakuze barabikoze uku reka nakamaro ka beef ko baraboneka neza yuko abaririmbyi benshi basigaye bitabira beef cyane kuruta ibindi aho kwitabira gukora akazi kenshi bitabira beef rero turamagariye abamenyesha makuru uvuga neza ibintu bimeze ndetse no guhamagara abakunzi b'umuziki muri rusange kuza gushikira abo basore bacu babiri kandi ndabakunda na Landry Promoter niho nzobandi mutaranigwa n'abakunzi ba Waka Live TV n'abakunzi ba Project Nozo Tour